Turabaramukije canke turabahaye mwiriwe aha bivanye naho umwe wese aherereye twizere yuko mumeze neza. Hanyuma ntimurambirwe twagomba tubasomere iki kibazo c'umunyeshure. Yagize ati mwaramutse neza. Ati hanyuma jewe ndi umunyeshuri wawe mw'ishure ry'abarundi bose. Ati mfise ikibazo ku kintu cerekeye amoko. Bamwe biyita abahutu abandi biyita abatutsi. Abatwa nabo nyene yabibagiye ariko mu ntunge reka mbandanye ingene wewe yabajije ikibazo. Ati iki kintu nibaza yuko yagomvye kuvuga amoko. Cova mu mitwe y'abarundi gute? Burya bizoteba biva mu mitwe ya bamwe canke nta kuntu hoba nk'igihano kikaba nk'itegeko mu Burundi ko umuntu azosubira kuvuga ivy'amoko yohanwa. Abandanya avuga ati kuko hariho n'abavyeyi bakiroga abana babo mu kubigisha ubube gito nk'ubwo kuvyerekeye amoko. Mbaye ndashima ku nyishu ndi buronswe murakoze. Murumva yuko ibibazo abanyeshure bagize imisi babaza ari ibibazo nkoramutima kandi ibibazo bishobora gufasha benshi. Umunyeshuri umwe yarinamuye abaza icerekeye ikoreshwa ry'amafaranga mu gihugu. Inyishu twatangiye ico kibazo yafashije abantu benshi. Natwebwe bica biduha inguvu zo gukora ubusesanguzi bwimbitse. Tugaca tubaha inyishu rusangi twabanje gutohoza neza ivuye mu bushakashatsi. Umunyeshuri wa kabiri mwumvise yuko yabajije inkomoko y'ukuntu ikirundi mu Burundi coba caratanguye kwandikwa. Ati mbega ni bande bigishije abarundi kwandika ikirundi gusorongora ikirundi? Ati mbega abazungu bataraza twari twibereyeho nk'impene nyene ntitwari tuzi no kwandika n'ikintu na kimwe, ntitwari tuzi no kwandika kahise kacu. Ati tuvuze ngo hariya ni mu Kirundo hariya ni mu Rutana twabivuga uko nyene ku munwa tutazi ingene bavyandika. Ibibazo namwebwe murumva ko ari ibibazo nkoramutima byo mw'ishure ry'abarundi bose nyene. Murumva yuko ari kibazo gisaba ubushakashatsi bwo kwinjira indani ukamenya ingene abarundi bari babayeho ico gihe abazungu bataraza. Nawe wa gatatu bisa nuko abajije ikibazo c'inkomoko y'amoko. Abajije ingene vyaje, ikibazo vyateye n'ingene vyorangira mu mitwe y'abarundi. Biboneka ko afise amakenga kuko ngo hoba hariho abavyeyi babandanya bavyigisha abana babo. Reka nshimire aba banyeshure bamaze kubaza ibibazo vy'inkoramutima nk'uko. Umunyeshuri azi ubwenge abariza abandi. Ndazi yuko ibi bibazo benshi babigendana kumbure bakabura ingene bobibaza. Iri rero ni ishure ry'abarundi bose. Turifuza yuko ata kibazo umurundi wese yobaza ngo abure inyishu mw'ishure ry'abarundi bose. Ngoma ndabasaba iki kintu rero kandi mugitahure. Kubona ndi umwigisha mw'ishure ry'abarundi bose nagoma ndababwire yuko ntazi vyose. Ndifuza yuko habaho umugwi w'abahinga mw'ishure ry'abarundi bose, umugwi ugizwe n'abantu bize ibintu bitandukanye kandi abantu bumva boba abakorera bushake b'abarundi. Abantu bumva yuko gufasha abarundi bagenzi babo ryo bariteka. Abo bantu bakaba bakonseye mu vy'ubuhinga mw'ishure ry'abarundi bose. Kugira ngo ikibazo c'umunyeshure kije uko coba kimeze kose mu gisata icari co cose ashobore kuronka inyishu nziza atangorane. Hariho abo nsanzwe mfise mugabo ni bake cane nikorako iyo ngomba mvuge nko ku kintu kanaka gisaba ubuhinga. Nko mu gisata c'ubutunzi tukaba dufise nk'abahinga nka batatu. Mu vya informatique tukaba dufise nk'abahinga nka batatu. Mu magara y'abantu tukaba dufise nk'abahinga nka batatu. Mu vy'imibereho tukaba dufise nk'abahinga nka batatu.
mu kirundi, mu gifaransa, mu congereza, muri shimi, hose tukaba dufise niburi nk'abahinga nka batatu. Aha sinibagiye mu butungane. Aha hoho rero murumva yuko hakomeye cyane. Umunyeshure ashobora kuza atubaza ikibazo kijanye n'ivy'ubutungane. Ashobora kuba yarenganijwe muri ibi canke biriya, akaba akeneye impanuro yihuta. Jewe nanje nshobora kuba ndiko ndakora ibindi bintu, ugasanga ya nyishu yiwe ntayironkeye ku mwanya yagombye kandi iratevye naho noyimuha. Mu gihe rero turiko turakorana na ba bantu b'abahinga batandukanye, haje ikibazo c'uwo munyeshure, murumva yuko vyoba vyoroshe ico kibazo boca bacigako, hanyuma wa munyeshure agacaronka inyishu y'ikibazo yabajije mu mwanya mutoya. Ibi ndabivuze kubera iki? Ibi ndabivuze kubera ko umurongozi wese yama afise abahanuzi mu vy'ubuhinga. Mu gihe rero twipfuza yuko ingabire Imana yaduhaye, itarento Imana yaduhaye, dutegerezwa kuzikoresha mu gufasha abandi, ndakeneye rero abantu bazi yuko bafise izo ngabire kandi biteguye gukorera abarundi n'umutima wose bakabitangira. Ndasubiyemo, abantu baha agaciro ishure ry'abarundi bose kandi bipfuza yuko rikomera, rigashinga imizi, rikaba ishure rihambaye, rikaba ishure rigira ubushakashatsi. Aha ndavuze mu bisata vyose. Umunyeshure atubajije ikibazo kijanye n'uburimyi, tukaba dufise inyishu. Umunyeshure atubajije ikibazo kijanye n'ubworozi, tugaca tumucumita inyishu ngaho. Umunyeshure agize ikibazo kijanye n'ubudandaji, agaca aronka inyishu ngaho. Reka ishure ry'abarundi bose ribe iritanga ubwenge bukenewe ku banyagihugu kugira ngo bashobore gutera imbere. Kuko gutera imbere nyako guhera mu mutwe, guhera mu vyiyumviro. Rero ndizera ntakekeranya ko niyo twashika kwirihangiro, ishure ry'abarundi bose rizokomera. Erega mwumva aka kantu, mwumve iri zina ryonyene, ni ishure ry'abarundi bose. Ni ishure dusangiye twese atawuvuyemwo. Ni ishure dutegerezwa kwitaho rero, tukarabira hamwe ukuntu ryotera imbere. Kuko riteye imbere nitwe tuzoba duteye imbere. Ndipfuza rero ko izo ngabire, ayo matete, iyo mitwe yoja hamwe. Umwigisha wanyu agakikuzwa n'abahinga mu bisata bitandukanye. Mu gusozera ngaruke kuri iki kibazo c'umunyeshure agira gatatu, ikibazo cerekeye amoko. Twari twabemereye ko tuzotanga iki cigwa, twaratanze intangamarara. Ubu rero tugiye kugisozera, twerekane inkomoko y'amoko mu Burundi, twerekane ingorane yateye, twerekane n'ukuntu ivyo bintu vyorangira mu gihugu c'u Burundi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Abarundi twagiye ducanamwo kubera kutamenya. Gushika n'ubu hari abo usanga bafise ingendo zitabereye kubera iki? Kubera kutamenya. Rero turifuza ko ishure ry'abarundi bose abarundi borikiriramwo mu kuronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bagire imyifato ibereye, kugira ngo bagire discipline. Mu bindi bihugu nko muri Singapore narababwiye yuko bagize ishure, iryo shure ryitiriwe umushikiranganje wa mbere yateje imbere ico gihugu, yitwa Lee Kuan Yew. Iryo shure rero ryitwa Lee Kuan Yew School of Public Policy. Aho bigaragara yuko muri Singapore Lee Kuan Yew we yahoze ari umushikiranganje wa mbere yabanje kwigisha bikomeye abanyagihugu, babigisha amategeko, indero, eka ibisabwa vyose, isuku n'ibindi. Muri iryo shure bakigisha abakiri bato n'abakuze. Lee Kuan Yew akaba ari wafati ya mbere mu kubikora. Abanyagihugu bo muri Singapore bagira discipline gushika naho ata munyagihugu ashobora guta ibazoka canke ijojo mwibarabara. Iryo shure rero ryahavuye rihinduka na kaminuza. Natwe rero reka dufate neza ishure ry'abarundi bose, ejo rizobe irihambaye.
ejo rizogirira ikimazi abarundi bose, nk'uko tuvuga yuko ari iry'abarundi bose nyene. Imana ibahezagire. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atararishikamwo iryo shure rero turamuhaye kaze.